Amahoro cane turongeye kubaramutsa bivuye ku mutima, dutewe iteka n'Imana ryo kongera kubana namwe. Turazi ko mwama mufise amatsiko kugira tuganire tuvugane amakuru aba agezweho. Rero nkuko twavyiyemeje, ntitwipfuza ko tubanyoteza, ntitwipfuza ko twoteba kuza turabaha amakuru, na cane ko ari ryo hangiro twihaye. Rero twizere ko mumeze neza aho muri mu mpande zine z'isi. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Abari mu burasirazuba n'abari mu burengero bwaryo, mwese turavuze ati shalom shalom. Ni jewe nyene ngarutse, jewe nyene Museveni. Kaze tubane mu kiganiro cano mango. Uri mushasha kwino cano canke kwa runo rubuga, ikintu ca mbere tuguhamagarira nukubanza kwiyabona, kugira ngo buri gihe dutanze ikiganiro canke hari gishasha tubahaye ube mu bambere babona notification. Rero tudatevye tugiye kubaha amakuru yaranze igenekerezo rya 27 Ruheshi. Tugiye kubaha amakuru menshi adasanzwe yaranze uwo munsi mu mateka. Ube hagufi wegere inyakura amajwi yawe kugira ngo tubane wumve ibyaranze uwo munsi mu mateka. Ukaba uriko uradukurikirana wavutse uwo munsi, canke ukaba ufise umugenzi yavutse uno munsi, reka tubipfurize isabukuru nziza, hama twumve ibindi vyagiye biranga uwo munsi mu mateka. Twagiye. Umwaka w'igihumbi kimwe magana 1905, umunsi nk'uwu wa 27 Ruheshi, igihangange mu biharuro muri matematike citwa Albert Einstein yatanze urwandiko rugira kabiri, canke yashize hanze urwandiko rugira kabiri rwiswe Theory of Special Relativity. Rukaba ari urwandiko rwamuhaye amahirwe yo kuvumbura ibintu bihambaye mu vy'isi n'ikirere. Urwo rwandiko rwashizwe ahabona nk'uno munsi, rwatanze ivyiyumviro canke ibitekerezo biciye muri iyo teori yaje ihindura uko abantu biyumvira nuko bakoresha umwanya. Dukomeze. Umwaka w'ibihumbi 2008, umunsi nk'uwu igenekerezo rya 27 Ruheshi, niho igikomangoma Charles wo muri Angleterre yaserutse bwa mbere mu gikorwa c'uburimyi ari ku moto. Icatangaje abantu benshi rero, yaje kw'iyo moto yambaye ijipo, ariko iyo jipo yari ijanye n'ivyo imico n'akaranga vya kera vyo muri ico gihugu. Kuri uwo munsi rero hari ikoraniro ridasanzwe ry'abarimyi baciriritse, abarimyi bakiri bato, kugira bigire hamwe uko bobateza imbere. Dusubire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1995, umunsi nk'uwu w'igenekerezo rya 27 Ruheshi, imvura y'isegenya, imvura nyinshi hariya mu gisagara ca Bombay mu Buhindi. Imvura yakoze amateka adasanzwe mu konona ibintu, mu konona igisagara, bituma hahagarikwa ibikorwa bikomakomeye muri ico gihugu kumara iminsi myinshi, aho imodoka zitari zikirengana, aho indege zitari zikirengana, amashure arapfungwa be n'ibitaro. Tuze gato mu myaka ishize vuba cane, muri 2019, igenekerezo nk'iri ry'uno munsi, hacaguwe imbwa ya mbere hariya mu Bwongereza yahawe uburenganzira canke uruhusha rwo kwinjira mu nama idasanzwe y'ishirahamwe ry'abashinga amateka. Iyo mbwa yitwa Seb. yahawe urwo ruhusha rudasanzwe rwo kwinjira muri iyo nama
ihambaye, ikaba yari imaze imyaka 10 abantu baguma bayivugira ko hari imbwa y'ubugwaneza, emotion support dog. Byatangaje abantu benshi cyane. Umunsi nk'ubu nyene umwaka 1980 itariki nk'iyi hariya muri Isirayeli, igisirikare caho cyo mu kirere bita Air Force catangaje uburyo bushasha cari kivumbuye bwo gukoresha drone mu bikorwa bya gisirikare. Rero hari nk'uno munsi niho ico gisirikare cavumbura ubwo buhinga bwo gukoresha indege zidakenera abadereva. Umunsi nk'ubu nyene umwaka 1976 indege idasanzwe bita Concorde yatwaye ingenzi ibavana Paris igenda i Washington mu mwanya mutoya cyane. Byabaye igitangaza aho indege inyaruka cyane igiriye nko ku muvuduko w'ijwi. N'ubu vyatumye haba benshi bagifise urujijo kubijanye n'umuvuduko iyo ndege yagize, biba ikinyegezwa mu byo gutembera isi mu mwanya muto. Umunsi nk'ubu nyene umwaka wa 2013 igenekerezo rya 27 ruheshi, umwungere wa Eklezia Katolika aheruka kurenguka ibukama Papa Francis yavuze ijambo rikomeye ku burenganzira bw'umuntu. Yashikirije amajambo akomeye cyane aho yavuze ko urukundo n'imbabazi z'Imana birengeye cyane amategeko y'abantu. Yongeye asaba Eklezia gutanga umwanya kuruta umwidegemvyo w'abantu. Tugende mu idini rya Adventiste, abo bita abadive. Umwaka w'1844 umwe mu bigeme rurangiranwa canke karuhariwe ari mu bakomeye batanguje idini rya Adventiste. Umunsi nk'uwa wa 27 ruheshi niho yerekwa ibijanye no kugaruka kwa Yesu Kristo. Uwo mwigeme adasanzwe akabazwi ku izina rya Ellen G. White. Umunsi nk'ubu nyene umwaka w'1954 Ubufaransa bwemeye ubwigenge bw'igihugu ca Vietnam. Yari intambwe ishimishije Ubufaransa buteye, nubwo byahavuye biba intandaro yo guhangana hagati y'ibihugu bibiri arico Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru.